indongozi nziza yubaha Imana. Iyo tuvuze ko indongozi nziza yubaha Imana, si bimwe vy'ukumva ngo kanaka ngo tuze dusenga tuze oya. Indongozi nziza yubaha Imana bivuga ko wewe nukumva ko Imana iri muri wewe, Imana itari nyuma yawe, Imana ikurimwo wewe. Iyo Mana ikurimwo niyo ikugize, niyo ishobora gutuma ugira n'abandi. Wewe urondoye abandi, ba umunyu w'isi, ba umunyu w'isi. Bivuga biti wewe ndongozi urongoye abandi, hindura abandi mu nzira nziza, uba akarorero, ube koko umuntu aryohera isi, aryohera bagenzi be, noneho bamufate ko akarorero nabo bahinduke, b'umunyu w'isi, bahinduke mu kumenya ya Mana, ko iyo Mana turi kumwe ariyo Mana iri no mu bandi, babimenye nabo. Mubabere urumuri, ndongozi burumuri rw'abandi, burumuri rw'abandi, mumurikire mu bitara ritazima, muba akarorero keza. Muri wewe wumve ko uri itara rimurikira abandi, itara ritanga umuco, itara ritazima. Uno munsi umuntu akubajije ati none wewe koko iyo wiyumvira uri urongoye abandi mu idini, urongoye imitima y'abakristo, none wewe uri itara koko wumva ryaka, uri itara koko wumva ritazima? Nta kuntu rimwe na rimwe wumva uhungabana ibintu nka bene ivyo. Rero bakarorero keza, uba itara ritazima, itara rimurikira abandi, itara ritanga umuco werekana abandi cyo bari cyo, kugira ngo bahinduke mube umunyu w'isi. Jewe ndiko ndabivuga uku ndi umunyepolitike, jewe sindi umuntu byo kwigisha nkuko kuwanyu, nabyo nzi, nta nivyo nigiye, nabyo nshoboye. Ariko kwa bunyepolitike ndumva ko hari ikintu gisumba ikindi, hari ibintu bisumba ibindi. Imana ni nkuru, Imana ni nkuru. Wewe uno munsi urongoye idini, ubwo ntahuca iyo bakubonye bagaca bafunga inzugi. Ni wibaze, wewe urongoye idini, buriya ntahuca bakavuma, kandi urongoye idini, urongoye imitima yacu. Ni wikebuke, mwebwe murongoye amadini, mufise umuhamagaro utoroshe, umuhamagaro wo kuyobora imitima y'abandi, imitima yacu. Ariko kugira ngo mushobore kuyobora imitima yacu, banza mumenye kuyobora imitima yanyu mwebwe ubwanyu. Murumva yuko nkuko mubyemereye namwe ubwanyu ko hari aho muca bagafunga inzugi canke bakavuma. None mwumva kuri ino si mwebwe mwumva turavye abandi barya muyoboye na bamwebwe, mbega umuntu igihe muzoshika imbere y'Imana, urya mu Kristo asanzwe muyoboye cyo kimwe namwe, murumva ari nde azohanwa cyane? Ninde azobazwa vyinshi imbere y'Imana? Ninde azobazwa vyinshi? Ni mwebwe, kuko iyi mpano Imana yabahaye y'ukuyobora abandi, ijya ni responsabilité ikomeye cyane, n'umuzigo, n'umutwaro. Ntimwibaze ko ari ibintu byo gusayangana, eka ni ibintu byo kwihebera abandi, ibintu byo kwigorera abandi, n'umutwaro. Rero none wewe nushika imbere y'Imana uzovuga iki? Uzovuga ko iby'Imana yakujeje kuyobora abandi, kuba umwungere w'abandi, uzovuga ko wabimajije iki? Mu gihe ushika n'ahantu ukahaca batanakumenye, batanakubonye, kubera ko wewe
uri itara ryazimye, kubera ko wewe uri itara ritaka ata muco utanga, kuko wewe nimba uri umuco ushitse ahantu ntibarinda kuvuga ngo ninde, kuko baca babona umuco kandi bakabona ko uwo muco ubamurikira, nabo naho batabona bakahabona. None wewe nimba warazimye wokora iki kugira ngo wongere wake? Wokora iki kugira ngo wongere wake, rya tara ryongere ryake? Haravuga ati nzoza ntanga icicumi. Sawa, icicumi ni kugitanga uko si ciwawe, icicumi ni c'Imana. Mugabo we kugira ngo wongere wake, itara ryongere ryake muri wewe, wowe uzobigenza gute? Muri ndongozi none ugiye kwigisha abandi uzobigisha iki? Reka ndababwire inzira yoroshe bantu b'Imana, murafise akazi. Inzira yoroshe kandi murabizi, mwama mubivuga, nk'abakatolike bo barabizi cyane inzira y'umusaraba, ariko n'abaporo barazi karema icyo ari cyo, n'abayisilamu nabone barabizi. None mwebwe kugira ngo mwongere mwiyoze, itara ryongere ryake mu mutima wanyu, mwokora iki? Wowe urongoye abandi, urongoye imitima yacu, urya nzira y'umusaraba uyiyumvamo, karya kababaro ukiyumvamo. Mbega wowe urafise ububasha, urafise ubushobozi bw'uko wo kwiyumvira neza ukishira nawe mu kibanza ciwe, byibure uri ndongozi, indongozi nziza. Mwebwe murongoye imitima yacu, n'uwiyumvamwo inzira y'umusaraba, uwiyumvamo karya kababaro Yesu Kristo yagize ku musaraba,